Fatana amaboko dusanasana igicaniro c'Imana kugira ngo umuriro wamwe wongere wake Yesu yacunguye Fatana amaboko dusanasana igicaniro c'Imana kugira ngo umuriro wamwe wongere wake Yesu yabagaye Fatana amaboko dusanasana igicaniro c'Imana kugira ngo umuriro wamwe wongere wake Iheze twabemereye yuko tuzobabwira ivyavuye mu nama y'abungere mw'ishengero rya Pantekote. Twababwiye yuko iyo nama izoba itariki 12 z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'2025. Muti none iyo nama yoba yarabaye canke ntiyabaye? Mu vy'ukuri iyo nama yarabaye. Kandi kimwe mu vyari ku rutonde bikomeye cyari kwigwa muri iyo nama kwari ukwigira hamwe ukuntu wosubiriza uburongozi bwa sepebu. Mu ncamake iyo nama yarangiye atakivuyemwo. Imbere yuko tubabwira uko vyagenze nuko vyarangiye, reka tubanze tubibutse mu ncamake uko bageze aho iyo nama itumwako. Mwibuke yuko presidence canke umukuru w'igihugu yabigizemwo uruhara. Mubanze mwibuke yuko president Ikiremba yari yafuswe n'ubushikiranganji, hanyuma umukuru w'igihugu agashategeka yuko iyo president isubiraho, ahubwo hagaca hanigwa canke hagaca kugwaho amategeko agenga sepebu kino gihe kubera yagiyeho bitemejwe nabo biraba bose. Aca basaba yuko bosubira ku itegeko rya kera, akaba ari ryo rituma batumako inama Assemblée Générale. Reka rero tubibutse ingene twaheruka kubivuga. Mweje kumviriza uko twari twabibabwiye, muza guca mutahura neza ingene vyagenze itariki 12 z'ukwezi k'umunani mu nama iheruka. Nkuko tugize iminsi dusabikanya kuvyerekeye ishengero rya Pantekote, uno munsi habaye intambwe idasanzwe, habaye inyishu y'amasengesho ku bakristo bo mw'ishengero rya Pantekote. Bamwe bahora ku mavi basengera iki kibazo kuko cari kibazo gihungabanije ishengero cane. Uno munsi rero nkuko nza nabivuze mu ntangamarara, niho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere ry'amakomine yafata ingingo yo guhagarika president ya sepebu. Akaba yabikoze rero nkuko yabisabwe n'umukuru w'igihugu mu rwandiko yaheruka kumurungikira. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere ry'amakomine, itariki 3 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025, à monsieur le secrétaire général et représentant légal de la communauté des églises Pantekote du Burundi à Bujumbura. Objet: annulation de la prise d'acte. Imvo: uhagarika prise d'acte ya sepebu. Sinumva ingene no bivuga mu Kirundi, ariko reka dufate yuko ari ukwemeza ivyemejwe. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati aremeza ivyemejwe mu nama y'ishirahamwe canke y'ishengero. Aha rero ivyari vyemejwe muri sepebu
mu nama ya sepebu. Voilà, umushikiranganji yari yavyemeje. Voilà. Ariko rero mu biro vy'umukuru w'igihugu baravuga bati iyi presidente ya sepebu nukuyihagarika, nukuyanira kuko idakwije canke idakurikije amategeko. Reka nsubire ndabibutse ingene mu biro vy'umukuru w'igihugu babwiye umushikiranganji kugira ngo muce mubona inyishu umushikiranganji yatanze neza na neza. Bati hamaze kuba umwihwezo kuri iyo rukuru yabo, byaragaragaye ko ingingo mwafashe y'ukwanira canke y'ugufuta uburenganzira bwabo mwisunze yuko hariho ingingo zimwe zimwe batakurikije, ingingo za sepebu bazivuzemwo ngaha. Bati ingingo sepebu ivuga yuko zidakurikiza amategeko. Bati stati za sepebu bwayo zo mu 2023 ntizikurikije amategeko, ntizijanye n'itegeko riyigenga ryo mu 2022. Bati kandi n'izo stati za sepebu ntizijanye n'itegeko rya leta mu ngingo yaryo ya 71. Umviriza agace kagira gatatu. En considérant le statut de la CPBU de 2023, cette dernière, en tant qu'une association sans but lucratif, s'est accordée la qualité d'une confession religieuse sans le consentement de tous les membres de la communauté, ce qui constitue le nœud de la mésentente entre les différentes églises de Pentecôte. Point. Aka rero mukumvirize karakomeye cyane. Inyishu yavuye ku mukuru w'igihugu iri muri aka. Bati dufatiye rero kuri sitati za sepebu zo mu mwaka wa 2023, bati dusanga sepebu nk'ishirahamwe ridaharanira inyungu. Iyo association canke iryo shirahamwe sepebu ryigize canke gihinduye nk'ishengero, kandi abasanzwe bahurikiye muri sepebu canke bahurikiye mu iryo shirahamwe nyene batavyumvikanye ko, aho akaba ariho havuye ipfundo, reka mvuge inyanduruko y'ukutumvikana hagati y'amashengero ya Pentecôte. Aka rero nizera yuko mukumvise inyanduruko y'ukutumvikana amashengero ya Pentecôte yavuye yavuye ngaha nyene. Mwumvirize rero itegeko baciye baha umushikiranganji w'intwaro yo hagati. Par la présente, son excellence monsieur le président de la République vous instruit d'annuler votre décision numéro 530/256/CAB/2025 portant annulation de la prise d'acte numéro 530/4154/CAB/2024 du 7 juin 2024. Bati kubw'ivyo vyose rero nyakubahwa mushikiranganje, umukuru w'igihugu aguhaye itegeko ry'ukwanira, ry'ugufuta ingingo mwaheruka gufata y'ukwaka uburenganzira bwo kwigenga ishengero rya Pentecôte y'Ikiremba. Ibiharuro biragoye ntavyo nokwirirwa ndasubiramwo, ariko ibikuru nibi ndababwiye. Vyahereye aho mwumviriza kandi kantu yongeyeko. Il vous est également instruit d'annuler la prise d'acte des statuts de la CPBU et de juger la conformité de cette association avec la loi numéro 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Point. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma considération
distingue le chef de cabinet civil du président de la République Aloys Sindayihebura, ashirako umukono, aterako ikidodo ngo pwa. Aka kantu kubwa nyuma rero ati sivyo gusa, nyene icubahiro umukuru w'igihugu agira ati camwanira na prise d'acte des statuts ya CPBU, naho ndogeza ngaha ibindi mwaravyumvise. Iri kete ryasohotse uno munsi rero rivuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Umushikiranganji yashize mu ngiro ivyo yasabwe n'umukuru w'igihugu. Aragira ati munyamabanga mukuru wa CPBU ukayiserukira n'imbere y'amategeko. Référence faite à la correspondance numéro 100 bar CAB bar 076 bar 2025 nous adressée en date du 26 mars 2025 par le chef du cabinet civil du président de la République relative au recours contre notre décision numéro 530 bar 256 bar CAB bar 2025 portant annulation de la prise d'acte numéro 530 bar 4125 bar CAB bar 2024 du 17 juin 2024 soumis à son excellence monsieur le président de la République par le représentant légal de l'église Pentecôte de Kiremba, nous avons l'honneur de vous informer que la prise d'acte des statuts de la CPBU vous accordée par notre correspondance du 13 septembre 2023 est annulée. Ati twisunze ikete twarungikiwe n'umukuru w'igihugu ryadusaba guhagarika ingingo twari twafashe yo guhagarika prise d'acte inimero 530 agakoni 2425 CAB koni 2024. Ati rero userukira imbere y'amategeko ishengero rya Pentecôte y'Ikiremba amaze kwitwara ku mukuru w'igihugu, twaciye turonka ikete ridusaba guhagarika ingingo twari twafashe. Ati twisunze iryo tegeko rero twahawe n'umukuru w'igihugu, turi n'iteka ryo kubamenyesha ko prise d'acte des statuts za CPBU z'itariki 13 z'ukwezi kw'icenda mu 2023 ihagaritswe. Voilà, nuko rero mu ncamake murumvise ingene bipanze. Bimwe byari byakozwe hatabayeho ukumvikana, bimwe abanyakiremba banka gusinyako. Ivyo nivyo umushikiranganji yahagaritse kugira ngo basubire ku rutonde rujanye n'amategeko asanzwe ariho kino gihe, amategeko ya leta. Muravyumvise ingene vyarangiye. Iyi nama yabaye itariki 12 z'ukwezi k'umunani iheruka kuba, yatumweko hisunzwe amategeko yo mu 2019 agenga CPBU, kuko ayasanzwe ayigenga kino gihe yarahagaritswe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati ibisabwe n'umukuru w'igihugu. Nico gituma haciye hatumako inama amashengero yarasanzwe arongoye inama nkuru y'abungere. Aha ndavuga Kiremba na Gishiha. Nagomba tugende buke buke kugira ngo mugende muratahura, mwumvirize ingene bavuze mu butumire. Bavuze bati twisunze ikete inimero 100 agakoni CAB agakoni 1780 agakoni gashinze 2025, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi abicishije ku muyobozi mwishikira mu biro iwe yategeka umushikiranganje w'intwaro yo hagati
iterambere rusangi n'umutekano kudusaba gutegeka canke guhamagara inama nkuru y'ishirahamwe sepebu yihuta kugira ngo hashigweho inzego nshasha hisunzwe amategeko ngenderwako ya sepebu yo mu 2019. Ubu rero muravyumvise vyose, muravyibutse. Ubu reka twinjire canke tubabwire ivyerekeye inama iheruka kuba itariki 12 z'ukwezi k'umunani. Iyo nama yabereye mu kigo c'amanama ca sepebu canke mu kigo c'inyigisho co mu Kinindo. Ico kibanza rero carimwo abapolisi benshi. Inama yarongowe n'umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba. Murazi yuko icungirizi ciwe ari umwungere w'ishengero rya Pentecote ry'Igishiha. Abungere rero bari bitavye iyo nama. Eka n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano bwari bwaserukiwe. Ico kwiga nyamukuru mw'iyo nama mwumvise yuko kwari ukuraba ukuntu bosubiriza inzego za sepebu. Inama imaze kuba, impari zaratanguye. Abari muri G5 narababwiye yuko kare yari G4, hiyongeyeko Mugara. G5 rero iti inzego za sepebu zibwirizwa kujaho hisunzwe amategeko ya kera, ya mategeko yo mu 2019. Bati kandi ayo mategeko aratomoye, bati urutonde ruratomoye kuko sepebu igenda irarongorwa. Bati twisunze ayo mategeko rero uburongozi bwa sepebu bubwirizwa kuva Inyanzarake. JDC nayo ubu ni JDC kubera ntikiri J11, murumva yuko havuye kwimwe, ubu ni JDC. Bararahira bati gira amahoro, hategerezwa kubaho amatora kugira ngo sepebu ironke uburongozi, nuko dutunganya amatora. Batahubwo nimuze dutore, mwadutebereje. Abandi nabo bati mwanguha, dutegerezwa gukurikiza amategeko. Bamwe bati dukurikiza amategeko, abandi bati oya turatora. Impari zabaye impari rero. Umwe yaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano aravuga ati none ayo mategeko yo mu 2019 simwe mwayitoreye, ntimuyemera? Bati turayemera. Ati none kubera iki mutayakurikiza? Nuko inama irateba irarangira ataco bahurijeko. Ariko amatwi adusumira, JDC yoyo igomba yuko usanzwe arongoye sepebu kino gihe ariwe abandanya ibikorwa. Abandi nabo bati ivyo ntibishoboka, afise uruhara mu vyaparanganye. Bati tubwirizwa gusubira ku rutonde rwa kera nk'uko n'umukuru w'igihugu yabitegetse. Nuko rero vyarangiye. Kumbure uwo yaje aserukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano azotanga raporo. Iyo raporo bayihe umukuru w'igihugu. Murumva yuko amategeko n'inzego bidahabwa agaciro. Nta uramenya rero ico umukuru w'igihugu azobivugako canke ingingo nshasha azoca afata. Nivyo nimushenguruke turashikanye. Mu kurangiza, mwebwe ibi bintu muvyumva gute? Ibi ntimwumva yuko vyoba bifitaniye isano
na bimwe Faustin yavuga ati mu Burundi nta mategeko agikurikizwa. leta nshasha nigarukire kubaha itegeko muri iki gihugu. Ega muri iki gihugu kubaha itegeko naco bikivuze. Itegeko ni kuva hejuru gusa. Itegeko ngo naco rikivuze. Bantu baragana bagapfundikanya ibintu akagira iki itegeko rije mwigizayo. Nta gihugu cyo gutwarwa gutyo. Igihugu abantu tubaka amategeko ni jengre. Ega abantu badutanya n'ibikoko turaza amategeko tugirako. Mwe tutazoba tukiyubaha. Nakajagari ni jengre. Ega abantu nico gidutandukanya n'ibikoko. Nuko twe tugira amategeko. Pour l'ordre social. Pour l'intérêt supérieur. Neto atabateko tucubaha. Tutagera kira je. Ngaka kabazo ngo bandangirizeko. Mu gihe abarongozi mvuze abarongozi mwumve ko harimwo n'ababungere nyene. Mu gihe badakurikiza amategeko. Muribaza yuko abakirisu bobo boyakurikiza. Murabona yuko byoshoboka yuko ababungere bigisha abakirisu ngo nimukurikiza amategeko kandi nabo ataye bakurikiza bigakunda. Nuko murashobora kuvuga ibyo mwiyumvira muri commentaire. Reka rero twibandaniriza urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Isi y'unamunsi yishwe n'abakozi b'Imana baguye mu buzimire bwande bakiriki amarongo y'ukuronga isi ukagarariza Imana. Namwe shengero ry'umwami bamwe muzokomera musubire mu gishingo cyacu, muzokoma mwibuka ku isi ya mwishi imisi igoye, abantu bazogwa mu buzime bwande bw'abara. Nibagiye kubarira aho ufise utu telefone dufise barimo kwiye gufita aya majambo mukayafata kugira muzokomeze muyije ko amajambo muye yarashize mu mutima wanjye ngo ndayibutse ishenge sinzi biri imbere ariko ijambo ry'Imana niryo ryama ritugabisha